Ikaze bakunzi ba Brightness Burundi, nkuko twabibamenyesheje ni ca kiganiro kivuga kuri kahise k'ishengero no guhimbaza Imana, musanzwe mushikirizwa na Nsabumuremyi Gerard. Uno musi rero twatewe iteka n'Imana ridasanzwe ryo guhura n'umwe mu batama b'ishengero ngaha mu Burundi. Umutama rero nawe suwundi araza kutwidondora atubwire izina ryiwe. Dusubiza amaso inyuma tubona ibihe vya kahise, biduhe kukwizera mukiza, maze twame twiteze ivyo uzokora, ukurunganwe ruzogenda rurundi. Kaze muta, turabaramukije cane muta. Amahoro neza. Muguwe neza. Yego n'amahoro. Murakomeye. Turaho kabisa. Imana yaduteye iteka ridasanzwe ryo guhura namwe uwo munsi. Twashaka amen amen. Twari twipfuje kubasaba mumenyesha bariko baradukurikirana akazina kanyu. Yego murakoze. Nitwa NTAMAVUKIRO Fidèle. NTAMAVUKIRO Fidèle Dieli. Amazina atatu yose. Ko kera batita amazina atatu gamuta. Sinzi ingene vyagenze jewe barayanyise. Ni NTAMAVUKIRO wande. NTAMAVUKIRO wa Miharugwa. Miharugwa wande. Miharugwa wa Basara. Basara wande. Basara wa Makonya. Makonya wande. Makonya ya Ruramba. Ruramba wande. Ruramba wa Bigonanka. Bigonanka wande. Bigonanka yari wa Muhanza. Muhanza wande. Uwo niwe wa mbere kabisa wacu. Ashongira turabahanza rero. Ashongira arabana n'umwami. Basize ashoboka kuko urazi ko umwami wa mbere w'i Burundi yari umuhutu w'umuhanza. Urumva yari uwo mu miryango yacu. Aha rero jewe ndi kumwe n'umuhanza. Yego. Yaburiye. Yego nije kuri. Ndumva Imana yanteye iteka vrema. Muta twavuze yuko uno musi hari n'umutama w'ishengero. Iri shengero twashaka abariko baradukurikirana bamenye woba uri umupasiteri w'ishengero irihe? Ni umupasitori mw'ishengero Methodiste Libre. Yego ni ishengero imaze imyaka itari mike i Burundi. Yego ryaje rivuye muri Canada no muri Amerika. Yego. Urakoze cyane. Twebwe kera aho twahora dutumbereye twumvise ishengero rya Methodiste Libre batubwira ati n'abaporoti. Nico kintu cambere twatangura kumva twaca twumva ngo n'abaporoti ndibaza urahazi hari ku Nyakarago. Ariko Nyakarago harya nyene. Rero twe twaturi mu micungararo yaho bazamumva ngo tugende gusengera mu baporoti. Rero ishengero rya Methodiste Libre ni ishengero ryiza cane. Turatewe iteka ridasanzwe rero ryo guhura nawe. Hanyuma muta turafise amakuru avuga kuri kahise ku Burundi, ariko ugwaruka guno munsi usanga atavya kahise bazi. Ubibabajije uno munsi ntibashobora kubigusigurira. Rero twari twaje kugira ngo tubabaze bijanye na kahise k'ishengero iryo ngaha mu Burundi. Inyuma yaho biraza kuduhereza n'igicapo c'ingene n'ugwaruka ruzovuka mu gihe kizoza bazomenya ivyabaye muri kahise, kuko n'abahinga barerekana yuko iyo umuntu amenye kahise biramufasha kumenya ingene yubaka kubu n'ingene yo kubaka kazoza. Rero muri ayo makuru nyene twarose yuko namwe wamufise ibitari bike muri kahise, kandi ndizeye ko mubizi n'ingene batudondoreye amazina. Biragaragaza vy'ukuri yuko kuri kahise ufise amakuru atari make. Rero twagomba kubasaba mutuganirize imbere yuko ubutumwa bwiza bushika ngaha mu Burundi. Abarundi basenga gutega muta. Misanzwe ntavyo nabayemwo kuko jewe naciye ubwenge ubutumwa maze kwinjira mu Burundi.
ariko ibyo numvise nabwiwe na data na mama mbere abantu ntibasenga nk'uko cyane cyane bari bafise idini ryari rikomeye, ryari idini rya kiranga. Uwo kiranga rero sinzi uruhara yari afise mu bintu byo mu gihugu, ariko niwe yashinze kabisa idini rikomeye ryo kubandwa. Hanyuma kiranga rero bagasenga bavuga ba sekuru bande, hanyuma urumva yuko bakorana gukorana kwabo, bakabyina bagatamba, bakaca barashyiramo ibintu bita inyagara, twaba rudukuza bafata bakadukata neza twumye, bakaraba ari amabuye bashyiramo cyangwa bagashyiramo utundi tubuto twumye, utubuto tw'ibiti bimwe bimwe byo mu ishyamba bagashyiramo, hanyuma bakajegeza bakabuza, hanyuma bagakorana bagatora rero umwe bagira bashyira mu kibanza cya kiranga. Kiranga jewe numva navutse yarapfuye, hanyuma uyu akaba ari baba mukuru, mugabo bagasenga bambaza Imana. Imana bayita nyamusengerwa mu gahinga, kandi ubirabye nyamusengerwa mu gahinga yari Imana y'ukuri. Yari Imana y'ukuri, iyi Mana nyene dufise yaremye ijuru n'isi, uretse gusa yuko bayishigikije ibyo bindi bintu by'ikirundi. Ariko ubundi kuba basenga nyamusengerwa mu gahinga birumvikana ko ari Imana y'ukuri, kuko urumva Imana hajya burya uyitabariza aho ugeze hose. Urumva abarundi basenga Imana iba hose, uretse gusa ko mu nyuma bahavuye bajya barubaka udusago, utuzu tw'iyo Mana, mugabo urumva iyo Mana ntiyaza muri utwo tuzu, baca barondera ibyo bita ibimazi, bakaca bashyira muri ako kazu. Ibyo bimazi rero bimwe wasanga ari amacupa, ibindi ugasanga ari udukunga, n'ibindi bisato z'ibikoko n'ibindi. Mugabo bagasenga Imana rurema canke rugira, nyamusengerwa mu gahinga. Urumva barondera Imana y'ukuri, mugabo rero kuko batagira ubasobanurira neza, baca bayifatanya n'ibindi, bikaca bituma binyurana n'ukuri ingene kwari kumeze. Murakoze cyane. Tumva ko baragerageza bagashyiraho imigwi y'abantu baririmba, bakaririmbira kiranga, mu nyuma bagasenga niyo Mana bita nyamusengerwa mu gahinga. Kwari ukuburanye n'umuntu abasigurira Imana y'ukuri, muri bo barumva ko hariho Imana y'ukuri, barumva ko hari umuremyi yaremye isi n'ijuru. Bagaca batereka tuyite nyamusengerwa mu gahinga. Hariho barizera yuko aho isengeye hose ugeze irakumva ikakwishura. None turumva yuko imbere yuko ubutumwa bwiza bushika ngaha mu Burundi, bari basanzwe basenga n'abarundi. Yego, bari basanzwe basenga kandi basenga Imana y'ukuri. None ubutumwa bwiza, ibi twita ubutumwa bwiza, byageze gushika mu Burundi ryari? Ni ukuvuga byagiye biraza buke buke, kuko hari abatanguye baraza, abandi bakaza barakurikira mu nyuma. Nuko musanzwe ubutumwa bwiza bwarinjiye mu Burundi rwose mu myaka y'1800 muri ibyo bihe. Ivyo bihe niho abakatolika binjira mu Burundi.
hanyuma ayandi mashengero aza arakurikira gutyo. Mugabo rero je nakubwiye ko ndi muri Methodiste Libre, iyo ndayizi neza ingene yaje inyuma cyane. Yego, kuko yinjiye ngaha mu Burundi mu mwaka w'1935 niho Methodiste Libre yinjira aha mu Burundi. Yari izanywe n'umuzungu umwe wo muri Canada. Hanyuma izina ryiwe rancitse, mugabo ndaza kugibuka. Yego, we yari yaje kuvuga ubutumwa muri hariya Afrika yo hepfo, Afrique du Sud mu gifaransa, Afrique du Sud, yo mu bumanuko, hanyuma arashikayo aravuga ubutumwa, arubaka amashengero. Umuzungu yaciye yandikira ibiro byamutumye mu missionnaire, abwira ati ndabasabye kimwe muri ibi bibiri, mumpe uruhusha rwo kuja kuvuga ubutumwa i Burundi. Munyimye urwo ruhusha rwo kuja kuvuga ubutumwa i Burundi, muce mumpa urupapuro rwo kumpagarika mu missionnaire. Hanyuma ivyo makete abashikiriye, ko yari yasobanuye impamvu adashobora kuguma muri Afrika y'Epfo, wumva koko yacitse intege. Yari amaze igihe kinini cyane, ariko ishengero abura ngene ryo komera. Hanyuma avuga ati reka tumuhe umwidegemvye, akora uko yumva abishaka. Ntibari bacu bamurekura, bamuha uruhusa rwo kujya muri Afrika yo hagati, aribwo Burundi. Yaciye ava muri Afrika y'Epfo araduga, mbere ari kumwe n'umuhungu wiwe. Umuhungu we ashitse arenganye Cameroon, baca barabura intoze, barabara ribandanya riza ngo rishike i Burundi, usanga bashitse n'ibiyaga. Umuhungu aca arasezera asigaye ati jewe shobora kwinjira iyo, urabona ko nariko ndanyonga umuduga mu kiyaga, sinyonga umuduga. Carakata asubira inyuma, baca barasezerana. Maze rero uwo se wiwe abandanya urugendo, bata ubwato baraza kugeza rero ashika mu Rwanda. Ashitse mu Rwanda bonana n'aba missionnaire bo mu Babatiste bari bazinanye. Carabaza ati je ndiko nja i Burundi, mwondangira inzira ishika i Burundi. Baca baramurangira, yaje ashikira hariya mu Kayanza, mu Batiste nyene. Donc niho Batiste yari yaje imbere ya Methodiste Libre, yaje yamaze gushinga imizi mu Kayanza. Hanyuma niho yababaza ati jewe shaka kuja hagati mu gihugu, Imana yambwiye ngo nja gutanga ishengero hagati mu gihugu, na cyane cyane mundangiye ahantu hoba hari ibibanza. Baramurangiye mu Kibimba. Mu Kibimba ni hameze nk'hagati mu gihugu. Ni muri province ya Muramvya, ku rwego rwa Muramvya na Gitega. Hanyuma agenda ashitse Muramvya, hanyene yumva ntaronse umutima wo kuhaguma. Arabaza ati mwondangira ahandi hehe? Baca murangira ahitwa ku Muyebe. Agiye ashitse ku Muyebe, arahitegereza, yumva umutima, wumva ku Muyebe hari Mwaro. Bwaco gihe bahita muri province Muramvya. Muramvya ntihari bwabyare Mwaro. Hanyuma ashitse yumva umutima ubayeho nyene. Nga yari yabagije ahandi, ashobora kubona kibibanza hari ahandi yari mu kumoso. Yego,
hari hashikiye abandi ba missionnaire b'abanyamerika bari baje bazanye ishengero kwiza butumwa yego hanyuma bacashikira iyo ikayero naho nyene yaragiye arahatemberera mugabo umutima wiwe ntiwahakunda yumva aguma akunda kumuyebe yagaruka kumuyebe garutse kumuyebe acatangura ari gutanguza ishengero Methodiste Libre kumuyebe ahageze yaronse abahungu 8 bamusanganiye cyabwiye ati ni tugumane muhore mumfasha barumva baramufasha ibikorwa gataha muhiri wabo acatangura kubigisha gusoma no kwandika yego hanyuma hambavu gusoma no kwandika kabigisha ijambo ry'Imana abo basore 8 nibo batanguye kuvamwo abarongozi ba mbere ishengero Methodiste Libre mu Burundi mbere havuyemwo n'abapastori babiri ba mbere ba Methodiste Libre umwe yitwa Myiruko Matayo mugabo arakoze cyane aracahari mugabo arakoze cyane ubundi yitwa Rudagaza we yaramaze gutaha abahavuye baba abapastori ba mbere ba Methodiste Libre yego hanyuma baca batangura kukwiragiza ishengero hirya no hino mu zindi ntara ishengero rya Methodiste Libre riraginjiye mu Burundi gutyo urakoze cyane aratubwiye ingene abamisiyonere bashitse ngaha mu Burundi cyane cyane watubwiye kukijanye na Methodiste Libre ingene umumisiyonere yazanye ubutumwa bwiza yaravuye mu manuko bwa Afrika yego ahura n'intambamizi zitari nke bikamugora ingene ashobora gufashanya nabo biko birafashanya igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza mu nyuma arasenga Imana asenze Imana gira yuko bikwiye kwaza ngaha mu Burundi amaze gushika ngaha mu Burundi watubwiye ko yashikiye mu Kayanza aho ishengero Baptiste ryatanguriye baza ko ari mu Musema aho nyene kabisa mu Musema amaze kuhashika niho yaganirira nabo ba missionnaire bo mu ishengero rya Baptiste hanyuma arababwira yuko Imana yamurungitse hagati mu gihugu niho yacagenda imuyebe ariho we ari muri province Mwaro aciratangura Methodiste Libre niho yacitangurira watubwiye ko hari mu 1935 niho ishengero ryatanguye neza niho ryatanguye ku mugaragaro wow biraryoshe gose mbega hari ico wobuze imbere yuko iryo ishengero Methodiste Libre ritangura imbere yayo hoba hari hamaze kuza ishengero Baptiste ryonyene canke hari ayandi mashengero yari turazi ko Katolika ayo yari yaje bwa mbere yego hari ayandi mashengero yoba yaraje imbere ya Methodiste Libre uretse Baptiste na Katolika yego yariho kaba Emmanuel yego hariho yego aba Emmanuel yego nozeye ishengero ry'abagenzi ryaje mu nyuma ariko nantuze na Anglikane nayo nyene yaje nko muri ico gihe ca Methodiste Libre mugabo yo yaratanze Methodiste Libre gushika aha mu Burundi hariho n'ayandi mashengero yaje imbere ya Methodiste Libre murakoze cyane mbasha mwebwe mwoba mwatanguye mumaze kumva Methodiste mwayumvise ryari kw'iryo shengero ririko rirakora hanyuma muca mutangura kwifatikanya naryo ryari bigenze gute ico sinafashe ingingo yo kwifatikanya nayo ahubwo naciye ubwenge nsanga ndi mu Methodiste Libre donc abavyeyi bawe baraba Methodiste papa na mama baraba Methodiste Libre papa mbere naciye ubwenge avuga yuko yahora
ari mwarimu mu ishengero Methodiste Libre. Mugabo igitangaje naciye ubwenge mbona adasenga, be na mama badasenga, basengera muri Methodiste muga ntibasenga. Naragize narabagije impamvu ntibanyishura rwose ngo bavuge icabavukuye, mugabo bumva bahigima mu mutima, ntibumvikanye n'abarongozi. Yego, hanyuma rero urumva jewe nasanze tuja gusengera mu wa Methodiste Libre, naho papa na mama batari bagisenga, nja nkora sengera aho nyene nabo tuvukana bose. Yego, uretse ko umuhungu umwe ankurikira, niwe yahavuye ava muri Methodiste Libre aja mu Adventiste munsi w'indwi. Ubu wenyine ko abandi bose tuvukana na ba Methodiste Libre n'uyu munsi. Murakoze cyane. Turumva yuko wewe wavutse usengera muri Methodiste, bangira najya amashuri yo kwa Mungu Sunday School, nibaza mwari murimwo. Yego, nahajya mwari murimwo. Tugira turirimbo two mu bana, wari utuzi, wari wamenye kuturirimba. Yego, hari nkako woba wibukamo? Turutwana duto cyane kandi tunezerewe, turirimbe cyane kandi dushime cyane, kuko turaba Yesu. Haleluya, tumushime, haleluya, tumushime. Ako ni kamwe mu ashuribuka, urafata ku mutwe n'ukuri. Murakoze cyane kutwibutsa uturirimbo. Nibaza ko twebwe wasanga abana hirya no hino aho turirimbo tutuzi, kandi wasanga twadukuye kubatama nka mwebwe mwadukoresha kera by'ukuri. Hanyuma mumaze gusanga mwarakuriye muri Methodiste Libre, ni gute mwatanguye gukora ibikorwa mu ishengero? Mwatanguye gukora ibikorwa mu ishengero gute? N'ibihe bikorwa mwakoreye mu ishengero kugeza aho mugeze uno munsi? Mu bisanzwe Imana irafise umuhamagaro wayo udasanzwe. Yego, dusubiza amaso inyuma tubona ibihe bya kahise, biduhe kukwizera mukiza, maze twame twiteze